Turashima Imana rero kugira neza kwayo hagati yacu. No munsi nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Twaganiriye uno munsi ariko Imana yashize ku mutima wanje rigenda mu ciyumviro ca teme yacu yo muri uno mwaka. Teme yacu yo muri uno mwaka ivuga ku bijanye n'ubucuti bwacu n'Imana canke ubucuti bwa hafi, kuko ni intimité hamwe n'Imana canke intimité avec Dieu, ubucuti busabane bwacu n'Imana. Ariko kandi mu kuvuga uno munsi ku bijanye n'ubucuti bwacu n'Imana, shaka gushimikira ku ijambo rikomeye ryabaye canke riri mu buzima bwacu nk'abakristo tugomba kwibuka kandi tudashobora kwibagira, kugira ngo dukurikire Yesu mu buzima bwacu. Hariho ibintu bibiri biba canke vyabaye ari byo dushimikira ko, kandi ari byo bintu bidukurikirana ubuzima bwacu bwose ko kuzogendana n'Imana. Ibi bintu bibiri nuko ubwa mbere twizera ico Yesu yakoze igihe yapfa ku musaraba, agapfa apfiriye ibyaha vyacu, akongera akazuka akaba yicaye iburyo bwa Data. Twizera yuko Yesu kijya gikorwa yagikoze kuko ari bwo buryo bwonyene buhari bwo kudukura kwicaha cadutandukanya n'Imana kandi caduteranije n'Imana, bigatuma umwana w'umuntu atamahirwe agira yo kubana n'Imana. No kuvuga rero ngo aya majambo abiri ni ijambo ryitwa kwihana, ni ijambo ryitwa kwizera. Ijambo ryo kwihana n'ijambo ryo kwizera n'amajambo mu buzima bwa Kristo atana rimwe twovuga ngo turafise ico twayakoreye rimwe ubutakigaruka, ariko ni ijambo rishishikara mu buzima bwacu, kuko ukwizera kwacu kurakura. Kandi mu buzima bwacu umutima wo kuba abantu bihana bisobanura mu yandi majambo turi abantu batsindwa n'Imana. Igihe cyose Imana yoyo nziza kandi igororotse iduhaye kwitahura mu makosa yacu canke mu ntege nke zacu, bituzanamwo kwihana. Uyu mwaka muri iri jambo turiko turiga ku bijanye no kwegerana n'Imana, ngomba kongera kwiki kuko n'urufatiro, ariko si n'urufatiro gusa, ariko kandi ni na elevation y'amamure, ni impome ziduga, kandi ni navyo bisakara ubucuti bwacu n'Imana. Nta muntu numwe ashobora gukengera iciyumviro co kwihana ku bijanye n'imigenderanire iyo ari yo yose tuba turiko turubaka, haba imigenderanire hagati y'abantu, haba imigenderanire mu buzima bwacu bwa misi yose. Imigenderanire yacu ishoboka kandi ba myiza iyo turi abantu bafise umutima wo kwihana, kuko iyo dufise umutima wo kwihana, mu yandi majambo iri jambo kwihana no kuvuga ngo ni ciyumviro gisunitswe nuko turi abantu bemera yuko tutari beza. Umuntu yisenga canke yigize ikigirwamana ntiyihana kuko yibwira ko atakosa agira, ariko umuntu azi ko ari umuntu kandi yabonye Imana akabona ubwiza bwayo, atahura yuko ari mubi, kandi kuko ndi mubi ndihana. Kandi igihe nsavye ikigongwe Imana, igihe nsavye ikigongwe uwo twubakanye, biha amahirwe menshi urugo rwacu kuryoha, kuko bigaragara yuko muri urwo rugendo naho no gukomeretsa canke nka gutsitaza, ndemera yuko ntari mwiza. Rero imigenderanire ibuze kwihana iba mibi, kandi igenda itosekara, kandi kavamwe ibintu atakintu na kimwe ciza kibaho. Ndashaka kubabwira yuko umutima wo kutihana ni ingeso na kamere ka Satani. Bibiri ivuga ko Satani yacumuye mu ijuru yifuza icubahiro c'Imana, ariko kuko nawe yari yumva yuko kubera ubwiza Imana yamuremanye, kuko kubasoma Bibiri ivuga ko mu vyaremye Imana yaremye ibikiremwa ciza Imana yari yararemye yari Satani muri kijya gihe. Kandi Satani yarajejwe ibikorwa byose byo kuzana amashimwe ku Mana, yakora igikorwa nk'ica louange na adoration, kandi murazi yuko mu ijuru bahimbaza. Ariko Satani yari mwiza ku rugezo rwaho yimviriye ko yongana n'Imana. Kubera ubwo bwibone bwavyutse mu mutima wiwe, Bibiri ivuga ngo Imana yaramutibuye, mbona inyenyeri tibuka, niko Bibiri ivuga. Kandi
atibukana n'ica gatatu c'abamarayika. Abamarayika batibukanye nawe, birukanywe nawe kuko bagize rebellion mu ijuru. Narigishije kuri rebellion mu minsi yahera iyo message wozitora. Kubera rebellion ubwararije byatumye Imana imutibura, imukura mu isi, imukura mu ijuru, imuta mu isi. Bisobanura ko Satani aje kuba mu isi, no kuvuga ngo inyifato yiwe canke uburongozi canke governance ya Satani yubakiye kukugarariza Imana, kuko Imana yamuciye ko urubanza, imucira kwiteka. Satani ntashobora kubabarirwa, yarahanywe, kandi Bibiliya avuga ko mu gihe c'iherezo Imana izomuhana, imwugarane ubutakigaruka. Ubu hari mode akoreramo canke arashobora kopera akoresheje abadayimoni bagateza ibibazo mu isi hirya no hino, ariko hazogera igihe yugaranwa ubutakigaruka. Ariko kuko Satani yatiburiwe mu isi agakorera mu mutima w'ubugarariji, Satani aduteza mu buzima bwacu kugarariza. Nico gituma usomye Itanguriro igice ca 3 ku murongo w'8 hariho amaverse amwe Fiston aza kumfasha mu kudusomera. Itanguriro igice ca 3 ku murongo w'8 haravuga ngo bumva ijwi, vuga mu Kirundi Fiston 8 et 10. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Murongo wa 10 aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Adamu na Eva bamaze gukora icaha, Bibiliya ivuga ngo bagize prise de conscience, bamenye ko bari gusa. Ariko uko kwimenya nk'abari gusa byari bivuye ku caha. Ariko ikintu cabaye bamaze kumenya ko bakoze icaha, Bibiliya avuga ngo barahunze binyegeza Imana. Ako ndabibutse no munsi muri kino gitondo yuko uwabasunikiye gukora icaha ni wa wundi nyene akora icaha, ni wa wundi nyene Satani. Mwisi haba harinjiyemo ico twita icaha c'inyanduruka. Nico gituma na Dawidi igihe yaje gusaba ikigongo Imana yavuze ngo mama yamvyariye mu caha. Dawidi yemera inyifato canke yemera condition yiwe y'umunyavyaha, yitahura nk'umunyavyaha. Nico gituma yaje kwihana. Bisobanura yuko igihe Imana yamanuka igasanga Adamu na Eva bakoze icaha, Bibiliya ivuga ngo Imana yabaze igikoko ija kubambika, kuko vyari bikenewe ko haseseka amaraso kugira ngo habe ikimenyetso c'ukozwa icaha. Ariko amaraso y'igikoko Imana yishe yari amaraso avugishwa, amaraso ya Yesu azoza ku musaraba igihe kimwe. No kuvuga ngo Imana ifata ibintu biri provisoire kugira ngo itange inyishu iri provisoire, kuko inyishu iri definitive iva kuri Kristo ku musaraba. Imana yatanze inyishu imeze nk'iyo gupfupfahaza, imera nk'iyihanagura icaha ariko idafise ubushobozi bwo kukirandura. Ako ngenda bibutse yuko nubwo Imana yahambitse Adamu na Eva ikabambika gahuzi kabanyegeza, Adamu na Eva ntibigeze bihana, kuko muri bo nta mutima wo gutsindwa wababayemwo. Ariko Imana kugira ngo ishobore no kubihweza, yo ihitamwo kubaha imbabazi badasavye ikigongo. Ibi bishaka kutwigisha yuko umwana w'umuntu ntibiri muri kamere kacu gusaba ikigongwe, ntibiri muri kamere mere kacu kuba abatsindwa igihe hari kosa twakoze. Kubera umuntu afise ingeso mu mutima wiwe yo kwisenga. Rero igihe cyose bimusaba gusaba ikigongwe ni nkuko abamanutse ku ntebe yiwe y'Imana. Nico gituma rero gusaba ikigongwe si ikintu kiba cyane mu bantu. Nico gituma iyo umuntu ashoboye kubikwepa no kubikwepa, abantu benshi barabaho badasaba ikigongwe, bakanaba no mu nzu y'Imana, bakanakora n'ibikorwa vy'Imana, ariko baratakaje umutima wo kwihana. Adamu na Eva bamaze gukora icaha, Bibiliya itwereka uruvyaro rwabo. Bibiliya ikatwereka Kaini nawe agira ikibazo c'uko yagiye gukorera Imana mu nzira Imana itemera canke mu nzira Imana idashaka. Bibiliya ivuga ngo Kaini
ishikanwa ry'Imana ntiyaryakiriye. Kayini amaze kutakirwa, ishikanwa ry'iwe ritamaze kwemegwa, agiririsha ari mwene wabo yabikoze uko Imana ishaka. Imana imaze kubona yuko Kayini ashavuye, Imana iraziraganiriza Kayini iramubwira ati, mwene wanyu sinamugiriye sinamukurutishije, ariko uburyo yabikoze uko jewe nshaka, kuko jewe ndi Imana, ni jewe nshiraho urutonde rw'ingene ibintu bigenda. Mwene wanyu yazanye igikoko arakibaga, wowe unzanira ibiharage. Ariko Imana ariko iramwumvisha, ntibapfa ico banzaniye, ariko munzanira ico nababwiye ko munzanira. Mu yandi majambo, urugendo rwo kugendana n'Imana ntitwigenera imigenderanire yacu n'Imana ingene igenda. Imana yaramaze gupreetablisa principe zo kugendana nayo, yarazishizeho. Sishobora rero kuvyuka mu gatondo ndabikora uko nshaka, kandi iyo yifise uko ibishaka. Nico gituma Imana yaje irabwira Kayini, iramubwira ati, umviriza, wobikora neza uko jewe Imana yawe nshaka, nawe wishikanwa ryawe noryemera. Sindi Imana ikoresha favoritisme, sindi Imana ipendereya, sindi Imana itoranya ku butoni, ariko iyo umuntu akoze ivyo nshaka, jewe nanje ndamugirira neza. Niko muranye bagashengero ry'Imana no munsi. Ariko Imana iriko iraganiriza Kayini, Kayini yagomba gukora ikintu kimwe arico ciza. Kayini yagomba kwicuza canke kwihana mu mutima yuko ariko arakora canke yakoze ibintu ko Imana idashaka. Ariko Kayini mu gishingo cyo kwicuza ngo bimutere gukora ibintu ko Imana ishaka, ahubwo Kayini yatanguye kwiyumvira ingene ashobora kwerimina canke gukuraho mwene wabo kugira ijwi ryiwe rizimangane amwice. Usomye ku murongo w'indwi mu gice ca 4 c'Itanguriro haravuga ngo, ni wakora neza ntuzokwemegwa, ego, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wowe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Haleluya. Imana yasanze mu mutima wa Kayini, uno munsi ndashaka kukivuga kweri, ndabivuge, ndaza gusurinya ijambo, ndaza kuvuga cyane ku ijambo rivuga ugushishikara canke ukuba persistent. Umuntu ari persistent canke umuntu ashishikara, n'umuntu niyo yakoze ikosa araza gushaka kuribandanya, kubera bavuga ngo umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza. Ariko vraiment uyu mugani nturi biblique, kuko n'umugabo yihindukiza iyo asanze yihenze n'umugabo. Rero iki ni ikintu novuga kiva muri kamere ka Satani. Imana yarabonye Kayini iramubwira ati, wogira ukora ikosa, ugira wice mwene wanyu, ariko ikibazo ntugifitane na mwene wanyu, ikibazo gifitaniye na jewe, kuko uri gukora ibintu ko jewe ntabishaka. Rero icaha kibunze ku rugi, ndabona mu mutima wawe ugira wice, ndabona mu mutima wawe ugira ukemura ikibazo mu nzira itariyo, kuko birabaho kuregra ikibazo ariko ugakoresha inzira itariyo. Ico ugira ukoresha ico wari ukwiye gukora, ariko na wewe ndashobora kwakira ishikanwa ryawe, ariko ico ugira ukore ntigikorwa. Rero ntukore ibara, ntukore ibara. Ngira ndababwire yuko ukwihana kuva mu kwemera ko wewe utari mwiza. Yesu ashimwe cyane. Ukwihana kuva mu kumenya yuko ingene uri kurabikora atari ko wari ukwiye kubikora. Umuntu atemera ikosa ntiyihana. Umuntu atemeye ikosa yonavuga mbabarira kugira arengane, ariko akazosubira kurikora kuko mu mutima atakimwemeza yuko iyo nzira yafasha atariyo. Ndagomba kubibutsa uno munsi muri kino gitondo shengero ry'Imana, ntibishoboka ko tubana n'Imana tukagira urugendo rwiza tutari abantu bafise umutima wo kwihana. Ndasenga uno munsi muri kino gitondo Imana igarukana umutima wo kwihana mu buzima bwawe. Imana izana umutima wo kwemera gutsindwa, kuko gutsindwa ni Imana, si uguhomba ariko n'amahirwe.
inkuru murayizi, murazi ko Kayini yarishe Abeli. Kayini yishe Abeli, Imana nyene iramubwira ati wakoze nabi. Iciramubarira guhera ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16, murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 16 dusoma aho hantu. Uhereye none uba ikivume, ugerewe kuyerera kure y'aho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe, ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu niwarima isi nizogira icikumerera, uzogenda uraraguza uri inyererezi mw'isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano umpaye kirenze ico no kwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye ku isi, shiburiwe kure yo munyonga hawe, zogenda ndaraguza ndi inyererezi mw'isi, kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati nico gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenze we ibihetangabo ndwi. Uhoraho ashira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho, ava mu gihugu c'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Haleluya. Ndababaza ikibazo muri kino gitondo. Ni ikihe umenga kiroroshe kuri Kayini hagati yo kwica Abeli canke kwihana? Ni ikihe umenga kiroroshe iyo muciye muraba uburemere bw'inkurikizi? Kayini amaze gukora icaha, Imana yaramubwiye ngo iyi si yamize amaraso ya mwene wanyu izohora yasamye ku bwawe. Kandi si ivyo gusa, n'ibikorwa wahora ukora ugashika ku mwimbu kubera icaha wakoze, isigiye kukumerera amahwa, ntuzosubira kuronka umwimbu wahora uronka. Yongera Imana iramubwira ngo kandi uzopfa uyerera. Ariko Kayini acaraza ati ariko gamana uramboneye, igihano cawe kiraruta ikosa nakoze, none ibi ungiriye je nzopfa nyerera mvuye mu nyonga hawe. Iki gihano umpaye ndachanse nopfuma mpfa. Imana ikiramubwira ati oya wewe ntuzopfa, ahubwo ngenda gushire ko ikimenyetso ku buryo n'umuntu yobagira kwice akumva arakwanse. Uri kurayerera ugeze nko muri Amazoni aho batakuzi bagasanga urirabura, bakavuga ati uyu muntu tumwice ntasa natwe. Ico kimenyetso kizotuma uzigamwa kugira upfe wangara ufise agahinda. Mwese ndabizi yuko mubona umenga Kayini yarakwiye kumva, ariko ngenda babwire yuko hariho kenshi mu buzima bwacu natwe tumera nka Kayini. Imana ikavuga ariko tukagira gute? Tugashishikara, tugapersista mu cimviro cacu igihe gitandukanye n'icimviro c'Imana. Ngenda kubwire yuko Imana ntizopfa ihinduye ingene yoyo yiyumvira. Iragororotse ku rugezo rwaho yahisemo no kurungika Yesu kugira ngo Yesu aducikire ukugororoka bikundi bane natwe, kuko Imana ihagaze hahandi. Ndagomba kwibutsa umunsi muri kino gitondo yuko imwe muri kamere y'Imana canke muri attribut mu bigize Imana, Imana iragororotse kandi Imana n'umucamanza. Rero iyo mu buzima bwacu turiko turagira umutima udatsindwa, igihe mu buzima bwawe ubayeho wumva ko udashobora gukosora canke kurepara ikintu kitagenze neza, yaba wewe imbere y'Imana canke wewe n'abantu, uzokwama usanga uriko urubaka ikirere kibi, kandi ukutihana iminsi yose kugutwara mu kibanza kibi kurusha mu kibanza wari kubamwo iyo uca bugufi. Rero bantu b'Imana, ngira nongere ko ndanavuge yuko hariho inyigisho zaje muri no myaka ariko zihumetswe na Satani. Ngira ndabivuge inyigisho zihumetswe na Satani nizihe? Ni inyigisho zivuga ngo Yesu yaratubabariye, rero nta problem, ivyoshika vyose Imana iturabira mbabazi za Yesu. Ariko ngira ndabibutse iki kintu. Yesu igihe yabwira abigishwa ko azobaha mpwemu yera, yabwiye abigishwa bamwizeye bamukurikira bavuga ngo mpwemu yera uwo
azobemeza icaha. Responsabilité ya mpwemu yera uretse yuko aturongora akadutwara mu nzira z'Imana, mpwemu yera aratukonvenka, aratwemeza icaha. Ivyo ntivyahindutse kubera Yesu yapfuye akazuka, ivyo ntivyahindutse kuko Imana iracashaka kutubona dusa nayo kurusha dusa na Satani. Igikorwa Yesu yakoze gifise inkomezi zidasanzwe ku rugezo rwaho gishobora guhindura umunyavyaha agacika umuntu afise ivyamwa vyiza. Bidasobanura ko atacaha na kimwe uzosubira gukora, ariko ubuzima bw'icaha si eta yawe. Ngira ntanga akarorero vraiment, kandi ndakoresha akarorero kabi. Mwompa amabuye make murajya amabuye ngaha muyanzanire ngaha, nkoresha akarorero kamwe. Ndashaka kuvuga ngo umuntu w'Imana umuntu w'Imana n'umuntu yejejwe. Yesu ashimwe cyane. So iyo umuntu yejejwe ameze nko kuri iyi tapi. Yesu ashimwe cyane. Kuri iyi tapi muje mu gikorane mugasanga aya mabuye ateretsa, n'uwicaye hajya inyuma araza kuraba abone yuko hari ikintu kitari normal, kuko hari ikintu kitari mu kibanza cacu. Sivyo abantu b'Imana. Kubera iki? Kuko aha hantu haratunganijwe, nubwo twahonyoye tugasura tukahacafuza, ariko bagerageje kuhakubura hasa neza. Iyo ushize ko ubucafu buke umuntu wese arabubona. Ariko kwiyarara ryo muri quartier, utwaye ingunguru wahaciye mu gatondo bakazana ingunguru mu quartier bakayisuka kwiyarara, urabimenya. Hari urengana iyarara ryo muri quartier ngo bongeye ku bucafu, hari uhora bibona. Kubera iki? Kuko kwiyarara haranduye, niko hasanzwe hasa. Ingunguru imwe zibiri ntavyo uza kuhomaka. Ariko ahantu hasanzwe hatunganijwe ubucafu buke buri homakable kuko harejejwe. Yesu ashimwe cyane. So rero igihe twebwe twizeye Yesu turashobora kugwa mu caha tugacafura, ariko ubucafu si eta normale. Kandi iyo tububonye twihuta kubukura. Kubera iki? Kuko uwo twizeye arera, kandi n'abamukurikira barera. Kandi igihe ncafuye ndonona ishusho y'Imana, igihe nkoze ububandi ndonona ishusho y'Imana, kuko abantu banyiteze ko ivyiza. Rero naho vyangoye ndihuta gukubura, kuko kamere kanje kashushanyijwe na kamere k'Imana. Ntiwoshira ingunguru y'ubucafu mu buzima bwanje ngo ndabirekeze gutyo, kuko siko nkiri, sigaye mfise kamere k'Imana. Nico gituma ikinshikiye ntakiryamamwo, ariko ndihanagura n'ingoga nkabandanya. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana muri exigence zayo, Imana irera. So rero ngomba kunywana nayo, singomba kunywana nayo mpushanye n'ingenisa. Kuko umuryango wa mbere wo kwinjira mu Mana nawugururiye muri Kristo Yesu. Twegera Imana kubera Yesu, Imana itubonera muri Yesu. Ariko igikorwa mpwemu yera akora mu buzima bwacu, azana muri twebwe ico twita ivyamwa vy'agakiza. Ivyamwa vy'agakiza ni ngeso nziza, ni absence y'ikibi, y'amacakubiri, y'imyidogo, yo guteranya, yo kurogana, yo gusamburana, bwa bucafu bwose bwahora mu ngeso zacu. Kuko twamize akamere ka Kristo, nukuvuga ngo uko tujana nawe ku munsi agenda duhindura, atugira abagabo beza, atugira abagore beza, atugira abantu beza. Aho hanze baturaba bakadukunda, bakavuga ngo mbega uyu muntu ko ari mwiza, bakavuga ngo yarakijijwe. Ariko uyu munsi barakubwira ko umuntu yakijijwe, ahubwo gaca wirukanka cyane. Umuntu yarigeze kumbwira ko yagira korane business n'umuntu, ariko reka ndabireka, ariko reka ndabivuga. Yagira korane business n'umuntu, ngo umuntu wacaramubwira ngo ni umupastori. Hama umuntu acaramubwira ngo pastor, ngo numvise umuntu agomba ko dukorana business, ngo akambira ko ari umupastori. Ngo nca niruka, kuko ngo ntaba bandi banganyabo. Ni kubera iki tudasa nk'iyo twakurikiye? Nuko hageze ahantu tumaze gukizwa turatakaza umutima wo kwihana, wo kuvuga ngo ndi umunyamakosa. Reka mvugire ijambo. Kwihana si imvugo.
kwihana ico Bibiliya yita conversion. Ukwihana ni igihe nariko ndafata iyi nzira hama kubera hariho information nshasha ndonse nkahindukira. Conversion ni uguhindukira complètement, ni uguhindukira uko nariko ndagenda nkagenda ukundi, nico twita kwihana. Ukwihana si ukubwira madamu wanje ngo pardon. Ukwihana ni ukubwira madamu wanje ngo mbabarira bivuye mu kwanka ico nakoze, nkumva ndababajwe n'ico nakoze, nkumva ndanse ico nakoze, ku buryo mu kumusaba ikigongwe iri jambo riherekejwe n'icifuzo cyo kutazopfa nsubiriye. Uyu munsi abakristo turaza kuko tugiye mu nzu y'Imana, avuga ngo reka twihane, batubwiye ngo ni umunsi w'isangira ryeranda, tukamara iminsi twiyeza, Mana mbabarira nyeza, ngira nje kujya ku mubiri wawe, ngira nje kunywa ku maraso yawe, tugira dutangure repetition canke tugatangura igikorwa c'Imana dimanche, abakozi b'Imana nimuze twegerane dusenge, tukihana ivyaha tuzi ko tuzosubiramo. Ça veut dire yuko mu rurimi twihanye, ariko esprit yacu iri anime na gehenome. Twakoresheje langage y'ivy'Imana, ariko imitima yacu izirikiye kuri ya mpwemu yatuma Satani atibugwa, kuko muri we ntiyabaho kwihana. Mbwira umwicaye nti kwihana. Rero abantu b'Imana, uyu munsi ndagomba kubabwira ngo tugomba gusaba Imana. Uvuge ngo Mana rema muri jewe umutima utsindwa, rema muri jewe umutima uciye bugufi, kuko ni wewe wenyene mwiza, ariko twebwe si misi yose turi beza. Turashaka kuba beza, ariko mu kwemera intege nke zanje ntibigabanya na gatoya kuco ndico ico arico cose, ahubwo kandi bimpa amahirwe yuko kwihana kunyinjiza hafi cane y'ivy'ubuzima bwanje bwagenewe. Kaini ubuzima bwiwe bwinjiye mu kindi kibanza kibi kirushirije kuba kibi kurusha iyo azigama mwene wabo akihana, ariko yagumye kwijambo, aguma kuciyumviro, bigenda biramukwegera, biramuzimanganya, biramutakaza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Ngenda kubwire muri kino gitondo, haleluya, ntituri beza, turakosa, turihenda, turananigwa, biragenda nabi, turavyifata mu kutariko. Ivyo maze kubitahura, uragenda. Niko vyashitse ku mwana w'icangazi muri Luka 15. Mwana w'icangazi yaravuze ngo data nacumuye kuyo mwijuru, nawe we naragucumuyeko. Nukuvuga ngo uyu mwana yatahuye uruhara rwiwe mu bintu bibi byariko biramushikira. Uyu mwana kugira ngo ubuzima bwiwe buhinduke, areke kubicangazi, areke kuba umuntu asangira n'ingurube, ikintu camufashije nuko amaze kwinjira mu mutima wiwe. Bibiri ivuga ngo yinjiye mu mutima wiwe, aravuga ngo naracumuye. Bantu b'Imana, ngira ndabahebuze, nta muntu ahinduka atiyanse. Hari igihe tunasenga ngo Mana mpindura, mbega uranka bikwiye ingene umeze, wumva bikubihiye. Ko hariho n'igihe usanga twirata ubugaba bwacu, tugatera inkuru abantu ubugaba bwacu, ubugaba bwacu bugacika fierté yacu muri société. Ngenda kubwira ngo nta muntu ahinduka adafise mu mutima kubabazwa n'ingenasi. Haleluya. Iki nico gituma ushobora gusaba ikigongwe n'umuntu muto, urashobora gusaba ikigongwe umuntu ukavuga uti uyu muririmbyi tugira turirimbane kuri podium uyu munsi, tugira dutwara abantu mu bwiza bw'Imana, ako ndafise umuntu dufise ico dupfa. Haleluya. Reka iki kintu ndagikosore. Ntivyoshoboka yuko tubana mu gikorwa c'Imana tutihana. Ibi bidevelopa muri twebwe inyifato y'ubujyajya,
bigwiza muri twebwe ingeso za Satani, ntibigwiza muri twebwe ingeso za Kristo. Naho no wandi umurongozi ngomba kuba mfise ubushizi bw'amanga bwo kugaruka hari ikosa nagize nkarisabira ikigongwe, kandi ngomba kubibera amaso kuko ndashobora gutakaza ingeso nziza yo gusaba ikigongwe. Kandi iyo umuntu amaze gutakaza ingeso nziza yo gusaba ikigongwe, nta kindi kiba gisigaye atari ukwangara no kuyerera no kuja kure cyane y'ikibanza ubuzima bwe bwari bukwiye kubamo, kuko abafise ishusho Imana itihanganira. Igihe Imana yagomba kugendera abari mu isi, abavugishwa bose bagiye bavuga ikintu citwa gutegura inzira z'Uhoraho. Iri jambo gutegura inzira z'Uhoraho nta kindi ryasobanura, sama barabara, sama autoroute Imana yashaka gucamo, ariko icitwa inzira z'Uhoraho yari imitima y'abantu kugaruka mu kibanza cyo kwemera yuko twacumuye no kwemera ko tutari beza. Usomye Yesaya igice ca 40 murongo wa 3 murongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo, Yesaya igice ca 40 30 uwa 3 uwa 4 n'uwa 5, badusomere ngira ico ndayivuze ko iyi mirongo. Ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa, musienere Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange. Umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose, n'akarambi bizoringanizwa. Ahari udutumba hazotega, duhogoro ducika ikiyaya, maze ubwiza bw'Uhoraho buzohishurwa, kandi abafise umubiri bose bazobubonera rimwe, kuko akanwa k'Uhoraho ariko kabivuze. Haleluya, amen. Imana washitse kuri 5. Yes. Ku murongo wa 5 bavuga ngo nuko icubahiro c'Imana kizogera gute, kizoca kigaragara, kandi ako kanya nyene umuntu wese azoyibonera, kuko akanwa k'Uhoraho kavuze. Imana itanze impamvu yayo yo kuza, condition yayo kugira ngo ize. Nihamara gutegura inzira mu bugaragwa, nihamara gufata imisozi yose bakayikubita hasi, bagafata ibiyaya byose bakabisukamwo ivu bikaja kuri nivo n'imisozi, inzira niyamara gutegurwa Uhoraho azoza. Ariko iyi profesi ya Yesaya na Maraki adushingira intahe n'abantu benshi bavuga, ibi bwari ubuvugishwa bw'ingene Yesu yagiraze. Ariko imbere yuko Yesu aza, hagomba kubaho ico bita kugereranya inzira zose, kugira ngo nivo ibe imwe, inzira ishobore kuba inzira nyabagendwa. Ariko nikihe kintu gituma inzira y'Imana iba nyabagendwa, Imana ikagendera abantu bayo, ubwiza bwayo bukaboneka? Ku murongo wa 5 nuko baringaniza amayira yose. Kugira ngo amayira yose rero aringanizwe, aba bavugishwa babivugishijwe imyaka amajana imbere yuko Yesu avuka, haciye havuka umwana yitwa Yohani Batista, ava mu nzu yo kwa Zakariya na Elizabeth, aza aruta Yesu amezi 6. Uyu mwana yiswe uje gutegura inzira y'Uhoraho. Jean Baptiste mu kuza gutegura inzira y'Uhoraho, aza yubahiriza ingingo ngendegwako, principe y'Imana nyamukuru yitwa repentance. Jean Baptiste imyaka yiwe yose yabayeho yo gukorera Imana imbere y'uko apfa, nta rindi jambo yavuga ijambo rivuga ngo nimwihane kubera ubwami bw'Imana buraje, nimwihane kubera ubwami bw'Imana buraje. Nukuvuga ngo ubutumwa bwa Jean Baptiste bwashira agaciro gakomeye ku kamaro y'uko abantu kugira ngo babone Imana bagomba ubwa mbere na mbere kwemera yuko uko bamerewe batamerewe neza. Kuko Yesu atari kuza mu kajagari, hagomba kuba umuprecurseur, hagomba kuba umwitangira imbere ategura inzira. Message yose ya Jean Baptiste nta kindi yabaye atari kuvuga ni mwihane. Muri no myaka bakubwiye kwihana, wakakumva umengana ubutumwa buri dépassé. Ariko kandi ngenda babwire ngo ivyatwinjije mu bwami bw'Imana nivyo bizodukomeza, kandi nivyo bizorangiza urugendo rwacu. Yesu ashimwe cyane.
ntushobora gukengera icyo Imana itakengereye. Nico gituma Jean Baptiste yabwiye ubutumwa abantu, abwira n'abami, abwira abakomeye n'abahambaye. Ariko ngira ndakubwire yuko icatumye Jean Baptiste apfa nuko atashatse, nuko yahuye n'umwami. Umwami Herode yafashe umugore atari uwiwe. Uwo mugore yafashe yitwa Herodiya. Kuravyumva? Uyu mukobwa cyangwa uyu mugore yafashe umugore wa mwene wabo amugira umugore wiwe. Afashe umugore wa mwene wabo akamugira umugore wiwe kandi mwene wabo atarapfa ahari. Umunsi umwe barengana, Yohani Batista ababwira ubutumwa bwiza avuga ngo nimwihane. Vuga uti probleme ziba ziratanguye. Kubera iki? Kuko abantu n'abagarariji ku rugezo rwaho n'umuntu ababwiye kwihana, oriyo y'ukwerimina peshe muri bo berimina lo message. Hageze igihe Jean Baptiste avuga ubutumwa, wabona umenga umwami yabwakiriye, ariko wa mudada atari officiere mu rugo agira agatoki gutya. Umunsi umwe habaye umunsi mukuru, agakobwa kiwe kitwa Salome karatamba sinzi ngene katambye, je mara nimva ngene yatambye, ariko yaratambye uwo mukobwa kandi yarazi gutamba. Umukobwa aratamba gushika naho umwami aryoherwa, Herode aryoherwa, aramubwira ati nsaba ico ushaka naho coba igice c'igihugu kubw'iyo dance je ndakiguha. Je numva Herode yarafise ibibazo. Uko uravyumva? Amaze kuvuga ngo n'igihugu ndakiguha, umukobwa acaja kubwira mama wiwe ariwe Herodiya, aramubwira ngo umwami ambwiye ngo ndamusaba ico nshaka. Wa mugore acavuga ati genda umusaba umutwe wa Jean Baptiste kuri plateau bawutuzanire aha muri iyi fete. Uko niko Jean Baptiste yapfuye azira kubwira abantu kwihana. Kubera iki? Kuko umwana w'umuntu yarigize ikigirwamana ku rugezo rwaho hagutsindwa ku caha yopfuma yica ikintu cose. Ibi Herode yagize, uravyumva, ni ibintu bigaragaza yuko mu buzima bw'aba bantu ntibari biteguye gutegura inzira zo kugendererwa n'Imana, ariko bari comfortable mu caha. Bantu b'Imana, ndabibutse uno munsi muri kino gitondo, twese ngaha turabanyavyaha, turafise amakosa, ariko tugomba kwitoza umutima wo kwihana. Tugomba kwegera kure ikintu cyose kidushira mu bwibone, kigatuma ingo zacu zoba ziriko zirasambuka, kuko tutari abantu biteguriye kuza kuvuga ngo mbabarira. Tugomba kuba turi abantu mwiteguye gutanga ikiguzi cyo gusaba ikigongwe, yaba dusaba Imana yaba dusaba abantu. Kuko ukutihana nico kintu conyene gishobora kuguteranya n'uguhezagira. Ntubigire ibisanzwe, ntiwumva ari bisanzwe kubaho uvuga ngo Imana ni nyembabazi, imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Uno munsi ugakora igafe ukayisaba ikigongwe. Hariho n'abantu bavuga ngo Mana uzompa umwanya wo kwitegura imbere yo gupfa, mfe nihanye, ndagusabye uzompa iminota imbere yo gupfa. Reka ndakubwira, Imana nishaka kuguha iminota imbere yo gupfa, Imana ishaka ko wihana. Kuko iyo uri mu caha uri umutindi naho utarapfa, kuko usa no wapfuye. Rero ugomba kugira amaso y'ubwenge bwo kubaha Imana, kugira ngo umenye ngo icaha nukuri cica ubuzima bwawe, kikica ivyawe, kikica abawe, kandi kikugira umutindi. Jean Baptiste yaraje aravuga ubutumwa. Nico gituma hagiye habaho ibihe vyinshi abizeye, abantu bagiye bababonamo Yesu. Ndabibutse uno munsi muri kino gitondo yuko abantu bavuze izina rya Yesu bwa mbere, abantu bisaba Kristo, aba Kristo
sabatizera ariko sabizera ahubwo nabatizera babonye ivyamwa babona yuko aba bantu bafise ivyamwa byo kwihana baca baravuga ngo aba bantu bakora ibi na ba Kristo kuko bari bafise ivyamwa vya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero ndakubaza iki kibazo, ni hehe hantu ukeneye gusaba ikigongo? Kuko ni ingeso na kamere dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngira ndangirize kuri iyi nkuru mu kuvuga neza ibi bintu. Yesu ashimwe cyane. Itanguriro 31 ku murongo wa mbere. Itanguriro 33 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 cyangwa kugeza ku murongo 1 jusqu'à 11. Niho ndangiriza uno munsi mbere yuko dusenga. Yakobo yunamura amaso agize atya abona Esau aje ari kumwe n'abantu 400 atandukanya abana abahalea na Rakeli na za nshoreke zompi. Atanguza imbere izo nshoreke n'abana bazo, akurikiza ko Lea n'abana biwe Rakeli na Yosefu abashira inyuma. Maze ubwiwe abaje imbere akubita inkoro hasi ibetangabonzwi kugeza yegereye mukuru we. Esau ariruka aramusanganira amugwa mu gikiriza amurenganya ko amaboko aramugumbira baca bararira. Esau yunamura amaso abona babagore n'abana aramubaza ati bajya muri kumwe n'abahehe? Aramwishura ati abona abana Imana yahereye ubuntu umusavyi wawe. Maze za nshoreke bo n'abana bazo bigira hafi baramunamira, na Lea n'abana biwe bigira hafi baramunamira, bakurikiza ko Yosefu na Rakeli bigira hafi baramunamira. Aramubaza ati ayo masho yose twahuyeyo nayiki? Aramwishura ati nayo kugira ngo ngirirwe akagongwe imbere yawe mugenzi. Esau aramwishura ati mfise ibimpagije mwana wa mama, ivyo ufise uvyigumirize. Yakobo aramwishura ati oyaye, ninabangiriwe akagongwe imbere yawe ndakwinginze emera indamukanya nguhaye, kuko kukubona n'ingero nyakiriye neza ni nko kubona Imana. Nuko ndakwinginze akiriyo ngabire nkurungikiye, kuko Imana yangiriye ubuntu kandi ifise ibimpagije. Aramugobera aravyakira. Haleluya. Aha ni Yakobo agiye kwiyuzuza na mwene wabo Esau. Iyi nkuru murayizi. Igihe Yakobo Imana yamwibutsa ko umugisha wiwe uri Beteli, Imana yashishikaye Yakobo amaze kwiba umugisha mwene wabo akagenda gahunga akaja kwa Labani. Yakobo yagize ibihe bigoye, murazi ko yakoye umugore inshuro zibiri imyaka 14. Murazi yuko sebukwe atamufashe neza, ariko amaze kuba yaragumye muri kijya gihugu akamererwa nabi, Imana yashishikaye kuza kubwira Yakobo, Yakobo iki kibanza urimo sicyo kibanza c'umugisha wawe. Nukuvuga ko Imana yashishikaye kuganiriza Yakobo, igomba kumwumvisha yuko agomba kugaruka mu bugombe bw'Imana. Bantu b'Imana, burya umwana w'umuntu aragoye, nta kintu kiri complex, nta kintu kigoye nk'umuntu. Umuntu aragoye, ariko no musi muri kino gitondo ndashimira Imana kuko Imana irashobora korosha umutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Yakobo amaze iminsi yarangaye ari hanze, akamara igihe yumva ko Imana imubwira ati aho hantu uri siho. Kuko abantu b'Imana, repentance canke kwihana biva kuri conviction Imana izana mu mutima wacu yuko twumvisha ikintu kitari cyo. Iyo wegera Imana irakuganiriza ku buzima bwawe, iyo usenga Imana irakuganiriza ku buzima bwawe. Kandi ntushobora kuyibwira ngo Mana ibintu uzusubire kubimbarira, ibandanye ikubwira vya bindi imyaka igahera. Imana ishishikara kukubwira ikintu igomba yuko ukosora. Reka ndababwirega abantu b'Imana, nta namashikanwa wotangira Imana ngo ihore, nta nibikorwa wokorera Imana ngo yibagire ikibanza urimo igihe ikibanza urimo itagishaka. Bibiri ivuga ngo Imana ikunda umutima umenetse kurusha amashikanwa. Imana inezerererwa umutima umenetse kurusha kwinezerererwa ibimazi.
hariho abantu babaho bagomba kwetufa ijwi ry'Imana bakayikorera ibikorwa byinshi, ariko ibikorwa wewe uri kurakora ntibihindura yuko Imana mu bucuti bwanyu iri kirashaka umutima wawe yuko wemera ko watsinzwe, kuko Imana ntigomba iyo ngeso ya Satani mu bana bayo. So iri kiragusaba garuka mu kibanza. Ariko Yakobo kugira ngo aze mu kibanza Imana imushaka, Yakobo yagomba gushika ahantu akumva yuko yanse ahari. Yakobo yatanguye kuganiriza abagore biwe, arababwira ati bana, jewe umuvyeyi wanyu vy'ukuri umugisha nari kuba mfise wari kuba mwinshi, ariko amfashe nabi, ivyo nkora byose nkorera we, ariko iwacu ndumva nshaka gusubira Beteli. Imana yanje yarambwiye ko Beteli arico kibanza nkwiye kubamwo, ahantu ndi siho, sinkihakunze naho ndahafitiye ubusho bwinshi, sinkihakunze naho ndahafitiye abagore n'abana, sinkihakunze, ariko umutima wanje uri mu kibanza cyo gushaka kuba aho Imana inshaka. Iki nico cifuzo numva kiri mu buzima bwanje. Yakobo muri ako gahinda kiwe no kuganiriza abagore bemera kuva mu gihugu cabo bazi kirimo ivyabo byose, bemera gukurikira umugabo, bemera kuzogenda. Ariko uyu mugabo nawe ahanganye n'ikibazo imbere. Igihe yava iwabo Yakobo yagiye yivye umugisha, kandi yiba umugisha mwene wabo akomeye ahiga w'igikoko. N'igihe yamuhunga baramubwiye ngo aragutabagura, nyina aramubwira ati iruka arakwica, kuko Esawu yari umuhungu ari violent. Ico yahunze kikamuvana mu kibanza Imana imushaka, nico Imana amubwira ati subira hajya ahantu wavuye. Ndagomba kubabwira ngo hari igihe mu buzima bwawe kwihana bifise ikiguzi, ariko no munsi muri kino gitondo ndaje gutera intege ndakubwira ngo ikiguzi cyose bigusaba kugira wihane wemere ugitange. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi Imana ikwankishe iyo situation urimo. Ntushobora kuba umuntu w'amakonfli, ntushobora kuba umuntu w'injyane, ntushobora kuba umuntu watakaje abantu bose. Umbabarire kweri sindakuza, ariko ushobora kuba ngaho muri kino gitondo waratakaje abantu bose, kandi ugenda uvuga ngo abantu nibabisha, ngo abantu nibikoko. Pasteur ngo je ngo ndaza mu rusengero nkinjira nkasohoka ngo nta bantu nkeneye, ngo je nshaka Imana, ngo nta bantu. Reka ndakubwira, iminsi yose Imana ikurungika mu bantu, kuko ntushobora kugaya ico yapfiriye. Ariko kugira ngo ube mu bantu ugomba kuba witeguriye guhinduka wanku kumeze. Yakobo kugira ngo agaruke Beteli mu kibanza ciwe c'umugisha, yagomba guhangana n'amakosa yagize. Nico gituma Yakobo amaze guhagurutsa umuryango akagenda afise ubwoba, atazi ingene Esawu aza kumwakira, akagabura ivyo atunze mu migwi, kugira ngo nimba Esawu aje kumwica yica ivya mbere. Arungika amasho, agabura umuryango, agabura abagore, agabura abana, ararungika kugira ngo arabe ingene biza kugenda. Vyari bigoye, ariko yari karihana. Reka ndakwifuriza muntu w'Imana muri uno mwaka, bikugore ariko bikugore uri kuratunganya inzira zawe n'Imana, uri kurakora ico Imana ishaka, ugogwe no gukora ico Imana ishaka, kuko ivyo nivyo bita Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba wiwe. Umusaraba twe twikorera sukuja gupfa ku musaraba, kuko Yesu yaradupfiriye, ariko umusaraba nikorera nigihe mfashe uko kameremere yanje imeze nkahitamo kuja kwibamba. Havuga ngo singishobora kubaho uko, singishobora gukora ibi, singishobora kwigenza uku. Iyo nikoreye kamere yanje ndimeze uko narezwe nuko nakuze, mba ndiko ndikorera umusaraba wanje. Kwikorera umusaraba si bya bindi by'abantu bitabagura canke bakavura bagakomereka. Imana ntigishaka yuko tubabaza imibiri yacu, kuko iyo tubabaza imibiri yacu ngo turiko turagenda kwikorera umusaraba wa Yesu bakawugukoreza, aba ari kinyoma, kuko Bibiri ivuga ngo yarapfuye rimwe gusa, kandi ikimazi ciwe cyaremewe, kandi ikimazi ciwe kiratunganya. Imana ntigishaka ko umubiri wawe ubabazwa, ariko iyo twikorera umusaraba nigihe mfata ubwibone bwanje nkavuga nti ndagiye kumanuka kuko nijewe nakoze ikosa. Igihe mfata ubwibone bwanje nkagenda gusubiza haleluya
ico natwaye ntakwiye kugitwara, nigihe mfata ubwibone bwanje nkabwikorera nkavuga ngo sinkishaka kuganzwa n'iki kintu kimbamwo, ndashaka kumvikana n'Imana. Nico gituma mubona Yakobo amaze guhura n'umumarayika ngo baraniganye ijoro ryose, aramufata baranigana ntibaniganiye ubusa. Yakobo ntiyarazi yuko aza gukira, yari amaze imyaka yahunze mwene wabo, yari yagiye amwivye umugisha. Yaragarutse kuri se Isaka aramubwira ati papa mpezagira. Papa we aramubwira ati mwana, umugisha mfise umwe gusa, mwene wanyu yawe ugutwaye, nta wundi mfise. Ngo bararira, haba gahinda, haba ikiriyo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu wababaje kijya gihe kingana gutyo aragarutse aravuze ngo Imana irakubwiye ngo ahari niho umugisha wawe uri. Imana ishimwe ko itagira insaba ibintu bimeze gutyo. Yesu ashimwe cyane. Utudosiye twanje ni dutoya noja gutunganya, ariko kandi naho byo bikomeye ukwiye kuba mu kibanza Imana ishaka. Haleluya. Rero abantu b'Imana, ivyo ntibishoboka utabanze kwanka ukumerewe. Yakobo ahuye n'umumarayika baranigana, ngo banigana ijoro ryose. Umumarayika aramubwira ati erega bugira buce, ndekura ngende, ndekura. Nawe akamubwira ngo mpezagira. None babazega abantu b'Imana, yari kasaba umugisha uyowe. Ujya mugisha ariko arasaba, yariko arihana, ijya ni repentance. Yariko arababazwa n'ivyo yakoze. Nico gituma n'igihe yavuga izina ryiwe, ikintu Imana yamubohoye, yavuze ngo ndi Yakobo, bisobanura umusuma. Ikintu cambere Imana yamubohoye izina, ivuga ngo ndakwise Israeli. Nukuvuga ngo ikintu yicujije ubusuma yagize n'ikibi yakoreye mwene wabo. Amaze kubabarirwa n'Imana aragenda. Uyu murongo rero twasomye, araje Esawu amubonye, Bibiri ivuga ngo Yosefu amwikubita imbere hasi inshuro 7. Yakobo amwikubita hasi inshuro 7. Avyuka amusaba ikigongwe, avyuka amwereka kubabara. Gushika naho Yakobo amubwira ati ibi mbega wanzaniye nibiki? Aravuga ati nakuzaniye ishikanwa. Esawu, nakuzaniye ishikanwa kugira ngo wemere imbabazi nje kugusaba. Uwundi aramubwira ati guma nivyo ufise, kuko najewe naho wanyivye umugisha nanje Imana arampezagiye. Guma nivyawe kuko jewe ivyo mfise simfise aho nshira ivyo nzaniye. Uwundi nawe aramwinginga ati ndakwinginze wakire igisabo canje, kuko wemere vy'ukuri, kuko niwanyakira ni nkuko nakiriwe n'Imana. Kuko mpejeje gukosora ikintu nishe hareze imyaka myinshi, ndashaka kumva nakiriwe, ndashaka kumva mbabariwe. Ngo bagira gute? Baragumbirana, aramwakira. Yakobo abona kugaruka i Beteli, niho yaciye yubaka inzu y'Imana, baca bahita El Betel. Reka ndakubwira, kutihana bikwelwanya loin ya destin yawe. Ukutihana bigutwara kure y'umugambi Imana igufitiye. Kuko iyo ufise umutima wo kutihana uhicicaro Satani, kuko Satani avuga ngo uyu muntu afise ingeso yanje, kandi akagira uburenganzira rimwe bwo konona ivyawe kuko wakiriye umutima wiwe. Ndarangije mvuga ngo abantu Imana iriko irahagurutsa, ishengero Imana iriko irahagurutsa, abakristo bazokubaka ubucuti n'Imana, n'abagabo n'abagore n'abahungu n'abakobwa biteguriye kuba abantu batsindwa n'Imana iyo yavuze. Sinshaka kwirarira canke kwisigura. Imana intahuje ikosa ryanje nkuko yamabuye nihuse kuyakuraho. Imana intahuje ikosa ryanje ngomba gukuraho. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo bikunde ubuzima bwanje bube mu kibanza Imana ibushakamo. Ikintu conyene gishobora kutubera intambamye mu buzima bwacu ni ukutihana. Haleluya. Nico gituma rimwe na rimwe tubona ibintu bihushanye n'ivy'Imana yatuvuzeko, tukibaza ko Imana ari umubeshi, ariko Imana si umubeshi. Ni naco gituma uyu mutima watakaye mu nzu w'Imana. Dushobora kubona abantu bitirirwa Imana bakora amakosa menshi cyane ateye ubwoba no kuvuga. Nuko buhoro buhoro wa mutima basasira wo kutihana wabaye icicaro c'abadayimoni, mugasanga turiko dukora ibintu by'ibitera soni, kuko twatakaje umutima utwegereza ku Mana. Tushobora kubaka intimité avec Dieu
utari umuntu aho konesa amakosa yagize n'amahereho yiwe mu buzima. Ico bizogusaba cose, ikiguzi cyo cose ugitange, ariko mube reconcilier n'Imana kandi mube reconcilier n'abantu nkuko Imana irikira bibabarira. Yesu ashimwe cyane. Ndangize mvuga ngo naho muwa mwaje mumaze iminsi umugabo n'umugore mwicaranye musigaye mutanicarana, umwe akicara hajya undi akicara hariya, ariko mukaba mwaje gusenga kandi si dimanche ya mbere mumaze amezi kuva muri janvier ntimuvugana. Tuvuge, reka nakubwire yuko Imana ibyo waje gukora byose ntibiha agaciro igihe ibona ko utiteguriye kuyumvira. Nukuri vraiment twitoze kuba abantu batahura ingene Imana ifonctionne. Ntaco twoyiha ki remplace ikiri kirakubwira utari kurakosora. Rero ubanguke woroshe uvuge ngo Mana, aha hantu ndi siho nkwiye kuba, inzu yacu ntikwiye kumera uko, mbabarira, ugaruke ubitunganye. Munyemerere duhagurutse dusenga imbere yuko dutaha. Haleluya. Imana ibahezagire. Haleluya. 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 Kwihana si uguhomba kandi kwihana si ukwisuzuguza, ariko kwihana binshira mu kibanza cyo kumenya no kwemera ukudashobora kwanje, ariko tukamenya ngo uwera n'umwe ariko twege ntitwera, ariko kandi turarushiriza gushaka gusa nawe. Iyo akweretse ico ukosora gikosore. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Duhagurutse ku maguru, shaka dusengere hamwe, ubwira Imana ico ushaka kuyibwira. Haleluya. Uvuga uti Imana nshoboza gukosora, hari ibyo wantahuje, hari ibyo wambwiye, hari ibitameze neza mu buzima bwanje. Sinoza imbere yawe ngo nkora ivyo gukora byose, turirimbe, dutangire Imana, dukora ibikorwa vy'Imana, ariko kandi turiko twubaka umutima ugarariza, umutima utihana ntivyo ukunda, kuko biratandukanye n'uko ari. Ariko kandi uko turushiriza kuza imbere yiwe tukaba batsindwa, tukikorera umusaraba wacu, tugahamba akameremere kacu n'ingeso zacu zidutandukanya n'Imana, nico gihe tuba turiko turaba mu buzima bwubahiriza ukwera kw'Imana kandi bwubahiriza ugutungana kw'Imana. Haleluya. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Mana, wadukoranije hano hantu muri kino kibanza. Mana, no munsi muri kino gitondo daje kuvuga ngo ni wewe wenyene wera, ni wewe wenyene utunganye. Twebwe nta gutungana kuri muri twebwe. Mana, turihenda. Hari igihe twibaza ko inzira ari nziza tugasanga ntishika, hari igihe twibaza ko ibintu bikwiriye tugasanga sivyo byari bikwiriye. Mana, turabantu kandi tumaze kumenya ico ijambo ryawe rivuga. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nta wera, twese twaracumuye ntitwashika ku bwiza bw'Imana. Nico gituma Mana, kuri uyu mugoroba muri kino gitondo turi hano hantu, ndazanye Mana umutima w'umuntu wese hano hantu, turazanye ubuzima bwacu. Mana, hari ibintu ugomba gukosora, hari ibintu ugomba gukosora, hari ibintu Mana yo mwijuru ugomba kuvana mu buzima bwacu byatuzingamitse. Hari ibyaha twama twisangamwo, hari ingeso zabosha ubuzima bwacu, hari ibintu Mana yo mwijuru twisiguramo Mana tukabibamwo, tukabigira nk'ibisanzwe. Ikibanza cari kibanza gitunganye kigacika nk'ikibanza ciyarara, bigacika ibisanzwe tukabimenyera kandi tukavyakira kandi tukibwira yuko Mana atacu gifise ubivugako. Ariko uyu munsi Mana yo mwijuru, kuko tuje kuhojeta nature ya Satan itihana kandi datsindwa kandi itikosora, ariyo yishe Adamu, ariyo yishe Kaini. Mana, turasenga uyu munsi Mana kugira ngo uturinde uwo mutima. Niwe wishe Yuda kuko atakwicuza, atakwihana kwagarutse gukokosora ico yakoze, ariko Mana vyamuviremo ugutakara no kuzimira. Mana, ndasenze kuri uyu munsi kugira ngo uzane ukukubaha, uzane crainte yawe mu ishengero ryawe, uzane Mana yo mwijuru ukuri, utugira abantu bimvuga kuri, batirengagiza, batarenza ko, batagerageza kubica hariya, batagerageza gukora ibindi kugira ngo ibi babireke. Mana, ndemamo umutima utsindwa, ndemamo umutima wihana, ndemamo umutima wemera ikosa, ndemamo umutima ushobora kubwirwa. Mana, ndemamo umutima ushobora gutuma hari abantu bambwira, abantu batantinya,
abantu batambona ngo biruke kuko ndigikoko nza kubashwimura nkabaterera hariya, ariko Mana rema umutima utuma umuntu yovuga mu buzima bwanje, n'umwana muto yovuga mu buzima bwanje, ariko avugishijwe nawe nkavuga nti vy'ukuri iki kintu mbwiwe nico. Mana turememo uwo mutima, uwo mutima waratakaye mu bantu bawe, mu gikorwa cawe, mu ishengero ryawe hirya no hino mu isi, umutima wo kwihana. Important Mana, byose byatanguriye mu kwihana, byose byatanguriye mu kwemera uko turi nico tudashobora kwishikanako, niho havutse kwihana bifatiye mu kukwizera ico wakoze. Mana turememo uwo mutima, Mana dushiremo ukubanguka, guca bugufi no kwihuta kwihana igihe bikenewe. Mana yo mwijuru bikore, Mana yo mwijuru ndasengeye abantu bari hano hantu Mana, hari ivyo ugomba ko biba repare mu buzima bwabo bijanye na wewe canke bijanye n'imigenderanire y'abandi bantu, abatababariranye, abari mu njyane mu miryango, abari mu njyane mu mazu yabo, abari mu njyane mu kazi, abari mu njyane muri domaine kanaka y'ubuzima, abari mu njyane muri business, abantu bafise ivyo bapfuye. Kandi Mana umuntu wawe ari hano akumva muhemu yera mwemeza kari wafise ikosa, akumva muhemu yera amwumvisha yuko akwiye kwihana. Mana ndasenze ngo ba Yakobo, Mana yo mwijuru turi hano, Mana ushire mu mitima yacu kugaruka kwa Esawu ntidukwiye kubikengera, kuko Beteri idashobora kubaho hatabayeho reparation, kuko utari Imana ikengera imigenderanire ngo ushire imbere ivyo ushaka kutuvanamwo, ariko nk'uko ufise ivyo ushaka kutuvanamwo, ariko kandi uraha agaciro ico dukwiye kubera abandi bantu. Dushoboze Mana yo mwijuru muri kino gitondo, shoboza umuntu wese ari hano hantu gufata ama decision, shoboza umuntu wese ari hano hantu gufata ingingo ku buzima bwiwe, shoboza umuntu wese ari hano hantu gufata ingingo zishasha mu buzima bwiwe. Mana ndasengeye umuntu wese ari ahantu no munsi, kugira ngo Mana muri uyu mwaka turiko twubaka ubucuti nawe, urememo uyu mutima muri twebwe wo kwemera ko tudashoboye kandi yuko tutari beza, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen. Amashi menshi ku Mana. Haleluya, haleluya. Ico bigusaba cose ugikore.